hanyuma nagomba ntere agatege abapentikoti. Pentikoti na cyane cyane nyine abo bapasiteri mwumva baharanira kuyobora n'abapasiteri b'abahima guko bashaka yuko ngo pentikoti bandanya kurongorwa n'abantu bamuka ibururi kujya nyine kera babigira. Mugabo ubu abandi bo mu zindi ntara batanguye gutangura kugajuka kandi birumvikana. Leta y'u Burundi mukaba muzi ko byayinaniye kugira ngo amadini iyaha amategeko buri province abantu bakorere mu province bavukamo. Abantu bakorere mu province bavukamo kigiye kuza gutera abandi bo mu yandi ma province ubatera witwaje ngo ugiye kuyobora amadini. Ivyo leta byarayinaniye guko nkuko BBC bitubwira umusozi w'idini n'umusozi wa politike ni imisozi ibiri ikoranira hamwe mu gutoteza abanyagihugu keshi na keshi idashaka guhangana. Aba bapentikoti rero ibintu muri peni bitera birenga urundi rwego guko murazi pentikoti ni intuze inkuru niyo organisation nkuru yegeranya amahera ya MSD. Abampaririza reka ndababwire ubu ngo muri peni barashyiraho itegeko ngo ubu udukeneye intererano y'ibihumbi 55 canke 105 ngo imisa hagera ku imisa isohoka ngo bagaca bugara imiryango abantu bose bakabugaranira mu rushengero. Munyumviriza hano mwigeze mwumviza ibyo bintu biba abantu bose bakabugaranira mu rushengero. Wewe ukazuragenda wegera bari abanditsi nimba nabarayike nimba nabaki bari abahagarara kuri protocole mu gihe cy'amiga ngo ugahagarara bakakwandika izina nayo uzotanga bagaca umwe akugururirwa cyusohoka bakamara imisi karangira bakamara nk'ayandi masaha 4 bugaraniwe mu rusengero bariko barandikwa muri iyo nzira ngo ivyo byasohotse bivuye ku rusengero rukuru rwa Pentikoti Bururi bandanya gutoteza abapenti ariko rero mwaba hima bo muri Pentikoti jewe abahutu bari muri Pentikoti nukuri kw'Imana naho mwobavungura umutwe mukawugira ubunwenwe birangyohera cyane gose kandi abinginze murenzeko kuko niba hari intumva za mbere mu bwoko bw'iwacu dufise n'abahutu bari muri Pentikoti ni intumva ni nibigugu ntushobora kubabwira ati ibi bintu biri connected na politike ngo bakumve. Rero nashaka nanje ndabaha imfashanyo shoboye nashaka muzogende mugure ipantaro za training muzogende mwabaye n'amasprezi muhani ngumu kabisa kandi muhakikije neza yuko ubwo buhutu bwose bwabumye ko mwirirwa muratoza amahera azokwica abana babo abava mu mifuko byabananiye gutanguza amadini yabo bwamabubareretera ku rushengero rwanyu mu buhingumu bwose bucurehe ubwo bugabo bwose bwabo kugira abapeni. Pentikoti ni dini y'abateroriste. Pentikoti ni dini mu Burundi yashiriweho kwica abahutu. Pentikoti ni dini kuva kera igendira korana na leta zose zije kwica abarundi. Mugabo kugeza no musa barundi babwiye ati Pentikoti si dini y'Imana ni dini ya shetani baraharira. Nagomba rero ndabankuraje munigane twasanga dusabe n'imfashanyo leta y'u Burundi nibahe n'inkoho muzoshake murasana ariko se irinda kuba hani muzifitiye n'inkoho muzozitware mushake murasana gusa umurundi wese asenga muri Pentikoti uno munsi wewe naho bokwicira abana you deserve it naho bokwica ndabaraye nta famiye yanje nimwe umuntu asenga muri peni kandi ndabafise no kumva ngo bishwe nabo bapenti ngo mbabare ngo babice guko ntibumva birazwi neza yuko iyo ari terrorisme iyo mbere n'intu ni arakayida caci ishengero ritigera rihagarara ku ijambo rya Kristo bagahagarara ku nyungu zo gusesa amaraso no kwiba ngo n'urusengero. Rero ubwo butumwa ni bubuko ni mudyane ni mushikagurana inyama erega imbere yuko Kristo agaruka amadini yose y'ibinyoma zomanza senyuke hubakwe ishengero rishasha ngo hazobaho igihe sekibi atazokwemererwa gukorerwa hamwisi ngo imyaka 1000 aragacerera abantu basengera mu mpwemu no mukuri nivyo vyibi. Rero iryo dini rya Pentikoti ni dini rimwe mu madini yononye Afrika, ni dini rimwe mu madini yononye Abarundi, ni dini rimwe mu madini abandanya nuno munsi kwegeranya amahera yo kubaka ubugarariji kwisi no kubaka ubugarariji mu miryango y'Abarundi. Rero ni mupigane kabisa. Jewe nagomba ndababwiza kuri uwo munsi nzowukengurukira uhoraho ni waza tukumva mwahanye ingumu tukumva hari abadogiteri bariko barabazura amenyo bayashinga neza mwazuranye
tukumva hari abandi bafise imikasi bakatagurira inyama vyashwanyaguritse babarira neza. Ndababwiza kuri je bizongohera, ariko kwisonga abahutu musengera muri Pentecote mwese muri ibirofa, mushake mushavurire n'abari mgaha muri groupe, mushake mushavurire kuko igituma ndabibabwiye yuko urusengero rwa Pentecote nta kuntu go bandanye kugira ubwo amacakubiri ngo babandanye kubavyigiriza ngo muyobogwe n'abantu bava muri province imwe naho nyene mu bwoko bumwe bw'abahima ngo muvyemere, ariko kandi bakabatangisha amahera y'imirengera, ntibabereka nayo mahera yaje babahenda ngo amahera gwe karubaka ngo ama etage yubaka ama etage gute kandi ivyo bintu mwubaka rimwe mu vyubaka, kubera ko mutanga amahera menshi mugaca muja mu bikorwa by'ishengero. Aya mu madini yino nta muntu numwe kubera dutanga amahera y'ishengero, nta muntu numwe aje mu bikorwa by'urushengero guko ayo mahera dutanga niya cahemba abakozi. Umunyeshengero agiye gukora ku rusengero twebwe agenda aza guhembwa muri ya mahera twatanga, kubera ko nico gituma dutanga amahera. Mwe mutanga amahera bakatwara mu za MSD no kugura ibigwanisho. Nibo Pentecote mu gihugu cy'u Burundi intambara ziri muri Kongo murazi yuko izi supporting zijana kwijana. Pentecote tanga ifashanyo muri M23, ivyo byose muranka kubiperereza mugaca muja ngaho ngo muraba Kristo. Nta mu Kristo numwe atokurikirana iyo ishikanwa giwe ririko riraja, na cyane yuko abazi neza kugira ngo abironke ivyo bintu ari Imana yamuhaye izo nguvu. Rero nukuvuga kubera mutanga ayo mahera kaja kwica bene wanyu, naho namwebwe muyatanga bo bahitana bunyene muyahaba kabica, ntaco bizoba bitwaye. Rero nagomba ndabatera udutege, tubateye intege zidasanzwe, ni munigane ni mukurane kwa mazosi ni mumena ninda, cyane mwihutire ivyo bihutu vyabumye inyuma vyase kuva inyuma y'abateroriste, kuko kwiya mu muhutu ni nko kwiya mu mubu, ibintu vyanyu murabishinga bakaza kuvyiteramwe badashoboye gushingisha ivyabo, bakabarundamwe amahera mukagenda mukagura ivyo kubahekura, ariko hakabura n'uwikangura avuga ati aba bantu ko baratwica bakabandanya kubihomako. Ntihagire uwumbeshera ngo urumva ngo araryoherwa, no umviriza ntavyo kuryoherwa namwe muraryoherwa iyo muje gutanga amahera mu bicanyi. Umuhutu wese agisenga muri Pentecote you deserve it, ikintu cyose bogukorera you deserve it, uhirahiriye ukarira twoba bambere mu kuguseka. Hanyuma abo bagabo baba pasteri b'abahutu byananiye kwishingishiriza amadini yabo bakaguma bumye muri godini y'abateroriste, naho bo bamenagura imitwe you deserve it. Ariko leta nayo ikibifise nukureka amabingira akabandanya arumagura amazosi y'intama, babona buri province yose buri abapasteri baba bakwiye kuba bava muri iyo province ari imvukira za hapana bimukira, baba bakwiye kuba ari imvukira zaho ariho bavukiye. Sindatahura igituma ubururi iguma iza gucinyiza abantu zeye abapenti, ariko kandi ubu wabikurikirana ugasanga nyene abo bapenti nyene n'abantu bakunda gacinyizo. Ntibosengera mu rusengero rufise freedom, ntibosengera mu rusengero rubigisha gusenga mu mpwemu no mukuri guko bakunda amatiku, bakunda isaku n'ubusuma. Ntibosengera mu rusengero rubarabira icyaha ariko babwira ngo iki ni icyaha guko bakunda no kurya amadeni ntibishure. Ntibosengera mu rusengero rutabatendeka ngo rubabwine isaku arizo bakunda. Aba Pentecote beshi musengera aho musengera kukubera ko ivyaho musengera mukunda ibinyoma, mukunda ubutiku, mukunda insaku, mukunda ubusuma, mukunda ibintu byose, mukunda ubuvugishwa butava mwijuru buva kwa seki bisatani. Ivyo byose ni ibintu mukunda cyane, ntibitangaje rero kubona izo nduru ziko ziraba. Ariko jewe urusengero ruteye ingumu ndabakunda cyane. Twagomba dusabe baba kenyezi babatekera icyayi nabo bazobe bagitetse n'amasodo kugira ngo uzotsinda abari we bazotereka ibikombe byinshi by'icyayi munwe muhage. Mugabe ico no mbandanye kubwira abahutu basengera muri Pentecote, naho bo bazwigiriza bakabazwigiriza neza, bakabazwigiriza kugezaho ifurofuro ribava mu mazosi ritutumba mu mazuru no mu kanwa. You deserve it, you deserve it. Vyarabananiye gukora ivyanyu, vyarabananiye kwiyubaka, vyarabananiye kuba bashinga nahe, muguma mwihomye ku bateroriste baje gutera igihugu cy'u Burundi. Reka rero babazwigirize neza, babandanye babazwigirize neza kugezaho umwe muri mwe bazoza aravyuka yikanguye avayo kugezaho iyo ntuzeye iyo jihad church
kugeza aho iyo jihadi caci muzoyirekera abo bajihadi babahima bakabandanya nyene kuyikorera mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane ko habuze itegeko na rimwe ryobuza abo bajihadi kubandanya baturubika Barundi. Yeca Emerorantine Kanyana na Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi yamaze gusubirirwa muri ayo